ntitwokwirengagiza rero gushima ibikorwa birangurwa n'izo samirizi mu kuremesha amakuru n'ibiganiro bifatiye ku mice yose y'ubuzima bw'igihugu, bigafasha ababikurikirana kwiga hamwe no gukurikirana hafi ibikorwa vy'inzego z'igihugu, navyo bituma bajijuka bakitunganiriza imirimo batazerinze kugira ngo kubaho kwabo kwame kwisununura. Nubwo dushima ibirangurwa n'isamirizi, haracibonekeza ibice bimwe bimwe by'igihugu amaradiyo atumvikana neza. Ibyo navyo ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru bukaba bwihaye ihangiro ryo gukora ibishoboka byose kugira ngo utwo turere twose dushingwemwo ivyuma bituma amajwi y'amaradiyo ashobora gushika neza mu gihugu hatarenze mu mpera z'uno mwaka w'2026. Turemeza tudakekeranya ko ubuhinga bwa none n'ubwenge mvaruganda bifise akamaro kanini mu korosha igikorwa cyo kumenyesha amakuru, byaba ibimenyesha amakuru ndetse n'abandi bene gihugu, haba mu kunyarutsa akazi, kuronka amakuru no kuyatanga ndetse no kwiga ibijanye n'uwo mwuga. Aho ariko rero ntitwokwirengagiza ingaruka mbi z'ubwo buhinga, haba mu gukwiragiza amakuru atohojwe neza, ayaca ivutu canke ndetse n'amajambo abiba urwanko biri kumwe n'amasanamu. Ari naco gituma dusaba abamenyesha amakuru n'abandi bene gihugu kwitondera cane ubwo buhinga mu kubukoresha bashizemwo ubwenge bwabo kama, ubwo bize, kugira ngo ubwo buhinga bushobore kubagirira akamaro nyako.